Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzavugaruka n'ubundi kuyavugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka kandi kuri ca kirimba Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye yuguriye ku munsi w'ejo mu ntara ya Kirundo. Akaba mu myaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi ngo buri mwaka ngaza arashira amafaranga atari make mu nyubakwa z'ibirimba bimugenewe. Ibi byose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye tukiri kuri aya makuru arabana n'ikirimba kandi kuri iki kirimba gishasha abarwiza tunga b'Abarabu bakaba bakiriwe na nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyabaye inyuma y'inama shikiranganje yakoranye kwigenekerezo ku wa gatandatu w'indwi iheze mu ngoro nshasha yo mu Kirundo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye yakira rero muri iyo ngoro nyene umugwi w'abagwiza tunga baje bava mu bihugu vy'Abarabu, Emirats Arabes Unis. Abarwiza tunga bakaba bari barongowe n'intumwa ya leta Buti Mohamed bin Buti, bakaba baganiriye n'umukuru w'igihugu imigambi ico gihugu cofashanya n'u Burundi mu burimyi, ubutare, guteza imbere inyubako mu ntumbero yo gufasha Burundi hakorewe kuri yambono yo mwaka w'ibihumbi 2040 mwaka w'ibihumbi 2060. Tukaba tugiye kugaruka n'ubundi ku yariko haravugwa kuri iki kirimba gishasha c'umukuru w'igihugu. Ejo haheze rero igenekerezo ya 4 munyonyi w'umwaka w'ibihumbi 2023 Evariste Ndayishimiye akaba ari bwo yararamutse yugurura ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Bugera muri komine n'intara ya Kirundo. Uyu munsi inama y'abashikiranganje ikaba yanabereye muri iyo ngoro. Iki kirimba cyo mu Kirundo rero kikaba kije ciyongera ku kirimba c'Ikiriri mu gisagara ca Bujumbura, ikirimba c'Igitega, ikirimba c'Ingozi be n'ikirimba akoreramo i Bujumbura citwa Ntare House. Perezida Ndayishimiye yama mu nyubako z'ibirimba. Ikirimba umukuru w'igihugu abamwo Ikiriri carasubiwemwo congewe ko ikibanza c'amanama. Ikirimba c'Igitega kiriko kirasubirwamwo bikomeye aho hariko hongerwa ko inzu y'igorofa igeretse kenshi. Ubu ararangije ikirimba cyo mu Kirundo n'ikirimba Ntare House kirategekanya gusubirwamwo bikomeye akaja ko izindi nyubako. Amafaranga ngizi nyubako zitwara ntashirwa ahabona ngo abarundi bamenye nimba arizo vyihutirwa mu gihugu kirangwamwo ubukene budasanzwe kandi abanyagihugu bakeneye ivyankenerwa vyinshi. Hari benshi rero bibaza ibirimba umukuru w'igihugu yoba akeneye uko bingana be n'ingene hatorwa ibibanza bijamwo ikirimba. Mu mpera y'ikiringo ca 3 ca Petero Nkurunziza yaruguruye ikirimba akoreramwo Ntare House. Ubwo nyene batangaje ko umugwa mukuru w'igihugu wimuriwe Igitega. Aha rero umuntu aciye yibaza impamvu Ntare House itashizwe Igitega hari umugwa mukuru wa politike. Wabona ko hari ingingo nyinshi zifatwa zitateguwe. Umuntu aravye intara nshasha z'u Burundi dusanga hari intara zifise ibirimba vyinshi mu gihe hari izindi zitagira ikirimba. Intara nshasha ya Butanyerera ifise ikirimba cyo mu Kirundo n'ikirimba c'Ingozi. Intara ya Bujumbura ikaba ifise ikirimba c'Ikiriri ndetse na Ntare House. Intara ya Gitega irafise ikirimba c'Igitega ku rugo rwa Perezida Ndayishimiye mu Giheta, nawe nyene harubatswe mu ntango y'ubutegetsi hahakwa kumera nk'ikirimba. Aha rero asa n'uwagerageje kwigana ivyo Nkurunziza yari yakoze iwe muri Mwumba. Intara nshasha za Burunga na Buhumuza nizo zidafise ikirimba. Kumbure ngo nizo myaka iza zizoba ziriko zirubakwamwo ibirimba bishasha, gutyo umukuru w'igihugu aze yamane inyubako nshasha. Ariko hano akabazo kagumaho ni agahugu gato mu Burundi gakeneye ibirimba bingahe vy'umukuru w'igihugu. Zekera umwami w'u Burundi yakenera ibirimba vyinshi kubera yagenda n'amaguru maze agakenera aho aruhukira ariko aragendagenda igihugu ciwe. Ikirimba cyose cagira umwamikazi, ubusho bw'inka n'ibindi vyinshi biranga umwami. Uyu munsi ibirimba birakenewe nk'uko kwa kera.
ubwo ntihopfuma hubakwa amahoteli meza y'igihugu maze umukuru w'igihugu bakamubikira icumba kidasanzwe agenewe mu gihe yokenera kurara mu ntara. Ikirimba gisanzwe gitwara amafaranga menshi yo kukibeshaho, harimwo ayo guhemba ingabo zikirarira, abakozi bakorera umukuru w'igihugu, amafaranga yo kubungabunga ibikoresho vyiza vy'agaciro bikibarizwamwo ibinyobwa n'imfungurwa n'ibindi vyinshi umukuru w'igihugu akenera. Ubwo nta kuntu ngo ayo mafaranga yokoreshwa neza aho kwama mu gusesagura. Abategetsi benshi iyo bakeneye ingene banyonora amafaranga y'igihugu ngo baja mu bintu vy'inyubako, uzobona bamwe baduka bakora inzitiro z'aho bakorera, abandi bakavuga ko bakeneye gushiraho ibibanza vy'amanama gutyo gutyo. Ivyo rero bikabaha akaryo keza ko kumvikana n'ababo ingene bashobora gukoresha amafaranga y'umurengera muri izo nyubako, maze amafaranga y'igihugu akibwa mu buryo buciye mu mategeko. Nta makuru ahari y'ingene izo nyubako z'urutavanako zigumaho mu biro vy'umukuru w'igihugu kuva Ndayishimiye ashitse ku butegetsi, ngo ariko vyokurikiranwa neza ko bidashobora gukwega ubusuma. Imyaka 15 y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza yaranzwe n'umwete udasanzwe wo kubaka ibibuga vy'umupira w'amaguru mu gihugu cose, mu gihe bamwe bavuga ko imyaka 3 ya Perezida Ndayishimiye ari mu nyubako z'urutavanako z'ibirimba bigenewe umukuru w'igihugu, bakaba batazi naho bizogarukira. Kumbure ngazogera aho avyubaka mu makomine mashasha yose y'igihugu nk'uku kwa komine Kirundo, kumbure ngo bizomufasha kwegera abanyagihugu, kumbure bamwe bazovyita iterambere, ngo ariko ubwo ntihakwiriye kwigwa neza ivyihuta kurusha ibindi mu gukoresha amafaranga y'igihugu. Ibi rero ari vyo vyashizwe habona kuri iki kirimba c'umukuru w'igihugu cubatswe mu ntara ya Kirundo. Nkuko nababwiye hakaba hari ibindi birimba bitandukanye hambavu y'iki kije ciyongera, hariho ikirimba c'ikiriri mu gisagara ca Bujumbura, ikirimba c'Ingozi, ikirimba c'Igitega be n'ikirimba akoramwo i Bujumbura citwa Ntare House. Nako kandi kuri iki kirimba gishasha uyu munsi hari hateguriwe ahabereye inama shikiranganji yariko irigira hamwe ivyasabwe ni banki BAD kugira ngo itange ingurane yo kubaka ibarabara ry'Indarayi Uvinza Musongati. Kuri uyu wa mbere rero igenekerezo ya 6 Munyonyo uyu mwaka w'2023 inama shikiranganji ikaba yakoraniye mu ngoro y'umukuru w'igihugu iri mu ntara ya Kirundo, irongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ku rutonde rw'ivyigwa haje kwigwa ingingo 10, muri zo hakaba harimwo integuro y'ibwirizwa ritunganya gushasha amategeko agenga ishiramwe rijejwe umuyaga nkuba n'amazi Regideso. Iyindi ngingo yariko ikorwa ko akaba ari ijanye n'umugambi w'ingabire y'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika leta iriko iritegurira kuzohabwa kugira yibandanye gushira mu ngiro umugambi wo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe. Inama shikiranganji kandi ikaba yize hamwe ibijanye n'icegeranyo c'ivyo ibanki ya Afrika ijejwe ivy'iterambere BAD yasavye kugira ngo ihe leta y'u Burundi uburyo bwo kubaka ibarabara ry'Indarayi Uvinza Musongati. Ibindi biza kuba vyavuye muri iyo nama tukaza kubibagezako. Mu yandi makuru reka tubabwire ko ku miliyaridi 15 z'amarundi intara ya Mwaro igiye kubaka ikibuga cyo ku rwego mpuzamakungu Stade Olympique Agasumo, kandi ibikorwa bikaba vyaratanguye. Iki ni ikibuga kizoba kiri ku rwego mpuzamakungu kiri ku mutumba Gatare komine Gisozi y'intara ya Mwaro, kikaba gifise ubushobozi bwo kwakira abantu baba 9,000, kikaba kandi kizotwara uburyo burenga miliyaridi 15 z'amarundi, bikaba bitegekanijwe ko kizokubakwa mu myaka 10. Ivyatangajwe n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Mwaro ajejwe iterambere Jerome Ndayishimiye, yagize ati nico gituma twihaye kiringo kirekire gushika ubu umuntu wese araterera ico ashoboye uhereye ku ngufu za bene gihugu. Turizeye rero ko muri iyo myaka twihaye tuzoba twahejeje. Ntidusaba abanyamwaro bonyene ariko aribo boterera, ahubwo dusavye abarundi bose, kuko twavuga ko ari ikibuga c'intara ahubwo ni ic'igihugu.
Icambere mumenye ko hari ikibuga ngo kizoba kiri ku rwego mpuzamakungu, kizoba kirimwo ibibuga vy'inkino zitandukanye. Inyubakwa yaco yisunze ikibuga mpuzamakungu co muri Kenya citwa Stade Eldoret. Ni ikibuga kizofasha abakinyi n'abanonotsi kwimenyereza batarinze kuja kwimenyereza hanze y'igihugu. Uwimenyereje muri ico kibuga azoba afise ubushobozi bwo gukinira ku kibuga ico arico cose kw'isi. Abantu bamwe rero bibaza ko amafaranga ashirwa mu kubaka ibibuga ari menshi ko aba akwiye gushirwa mu bindi bikorwa vy'iterambere, ngo ni kubera iki ubwo buryo butabushize mu bindi ibikorwa. Munyishu yatanze yagize ati nivyo hari abantu babona umenga ibibuga nta kamaro bifise, ariko siko biri. Kubaka ibibuga ni ibikorwa vy'iterambere bikwega irindi terambere ryagutse. Dushake tuvuge bike binyarutse kubona. Ahari ikibuga haragenderwa, abamahoteli barashikirwa, abadandaza bagashikirwa, mbere n'abenegihugu batangura gushikirwa n'ibikorwa bigitangura, kuko hari abaharonkera ubuzi. Ngo wewe nk'akarorero nturigera uje i Ngozi ku munsi warare ngo urabe ingene ihoteli zuzura hakiri mu gatondo. Umuntu rero yumvise imwaro yumva umengo ni kure y'ibisagara tumenyereye, ubwo ingenzi zizohava zihahurumbira koko. Munyishu yatanze yagize ati siko biri namba, mbere mu nteguro twaragikoreye ko imwaro ni hagati na hagati y'imirwi ibiri y'igihugu, uri Igitega mu mwanya muto abashitse kandi n'uri Bujumbura, nuko narirya twaronse ibarabara rya kaburimbo RN 18 kera, noneho uwuhageze ntazifuza no gusubira inyuma, kuko dufise ibibanza vyinshi vy'iratiro nk'agasumo ka Mwaro gateye igomwe n'ibindi. Turasavye ahubwo umurundi wese n'umugenzi w'Uburundi kudutera kugira tuzorangize iyo nyubako y'iteka. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone rero wafyonda kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho baba bari hose, ngo batuja bacikanwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.